Nitwa NDAYIZEYE J.M Vianney nkuko ubivuze ndongoye Société yitwa NAWEL+257 iyo nayo ikaba ikorera mu bisata bya tourisme guide touristique, ikaba ikorera mu bisata bya entrepreneuriat de jeunes pour les jeunes, ikaba ikorera kandi muri agri-élevage uburimyi n'ubworozi. Ego hama ivyo bisata novuga yuko NAWEL+257 ari byo isanzwe ikoreramo. Ego uno mugambi nkuko NAWEL+257 wavyumvise yuko ifise hangiro yuko kwigisha abajene cyane cyane mu byo bita entrepreneuriat. Natwebwe urabona ko tukira abajene, jewe ngiheza amashuri nagiye mu ndiyumvira imigambi nokora itandukanye gushika naho muri mu bihumbi 2021 ariho natanguza NAWEL+257 kubera ivyumviro nari mfise. Nashizemwo ikintu kijanye na tourisme, nshiramwo ikijanye n'uburimyi n'ubworozi kubera nari nsanzwe ndabikora, shiramwo nico kijanye na entrepreneur de jeunes, aho abajene batandukanye bashobora kuza tugakorana canke bakagira ama formation bivanye n'ivyonzi. Uno musi rero usanze ku kivi, turi ku kivi tuko turabagara amabungo mwese ngira benshi murayazi n'ahakiri matoyi turiko turayabagara. Rero uno mugambi jewe nk'iciyumvira umugambi naravye hano hantu duhagaze aha muri hariho inkaratusi, hariho bwari ubunyovu ntiharonka. Rero mugabo ndaharaba ndahitegereza ndavuga ati hano hantu mu bisanzwe ndabona yuko no hashira igiterwa c'amabungo kubera hariho novuga ubushakashatsi mu byo nsoma nemaze kugira kuri ico giterwa, ndaraba aho gishobora kuba naho kitaba. Ndavuga yuko uno mugambi no ushira ngaha hantu, sinenzi ko bizomera nkuko mugabo ntabwo bamfise mu kugira novuga mu gifaransa ese kandi nkashiramo amafaranga, ndaheza turavuga ati ndawutanguza. Rero uwo mugambi nkiyumvira jewe nkuko nababiye yuko turi hamwe ndakunda ko tuba turi kumwe n'abandi ba jeune. Hariho umujene mugenzi naramwiganiye ati burya woza kugira dutere imbere twese, hari umugambi ifise shaka gukorera ahantu. Uwo mugenzi kabari Prosper RUKOYOKOYO mugabo yafatiriwe uno munsi tiko turabagara amabungo ntiyashoboye kuhaba. Ndaheza namubwira aravuga yuko nawe uwo mugambi muryohe yoza tukawufashanya. Ni naco gituma rero twaciye tukora uku turatangura ahantu kubera hari bisinde turakora mu bunyovu, turategura itere, turategura umurima nkuko mubona. Ego ntivyari vyoroshe kubera ahantu hari mu bunyovu haragoye gutegura, mugabo urabona ubu n'umurima mwiza. Tumaze kubona ko hateguye, turarondera turaja kugura abagize imivyaro y'amabungo, hama turaza turatera. Naco gituma n'abadamu bacu baciye bumva uwo mugambi nawo boza tugafashanya nabo kugira nabo kibagume bari muhira baronke baje ku kivi bakore. Kandi no mugambi barawushima kubera babona bo wasanze ku kivi n'abantu bitanga kandi bamaze kubimenyera ibintu byo gukora, urabona ko babinezererewe. Rero mu kwiyumvira uwo mugambi hagenze uko je nararavye ndaraba kino kibanza ho kiri mu byo namaze gusoma kuri ico camwa c'amabungo, nukuri ndabona yuko uno mugambi twawurangurira ngaha. Benshi tugitangura baratangara bakavuga ati uwo muntu ubwo ntiyasaze, mugabo hari cyagiye kuturyohera kubera haheze igihe nyumvira uwo mugambi mu nyigisho z'umukuru w'igihugu. Nagiye numva nawe uwo mugambi awuvuze ariko arawucisha mu kandi arawusigura ngene umenga wozana umusaruro na cyane cyane ku bajene, ariko atubwira ati mu buri bintu mwukora kandi ibintu vyuzuye. Jewe aho nari nicaye naciye numva yuko ndaremye ku mutima ko niyumvira ivyo nanye nicubahira umukuru w'igihugu ashobora kwiyumvira uwo mugambi. Rero bicarira duha inguvu
gushika n'uno munsi urabona ko twaje kubagara tubagaza amase y'ikirundi tukaca dushirako na ire kugira turondere yuko inosi yogira kanovera gusumba kandi bino biterwa urabona ko aho tugeze novuga yuko ya ese yacu ndabona ko tumaze kugira réussite y'ibice 90%. Rero nuko no mugambi twawimviriye turacabandana ubu turiko turabagara murabona ko bitanguye kumera nk'ibikura mu minsi bishaka kuranda muganga aha ni wagaruka uzosanga uko projet yacu twayumviriye hasa neza kurusha kubera ngaha tubwizo kubakira aho ano mabungo azotondera tukagira nk'icugamo aha n'amabungo azotondera kugira turabe ko umusaruro woba mwinshi kandi tubizere neza yuko umusaruro vraiment uzoba mwinshi kubera aho usanga ateye yahakunze umusaruro w'amabungo mwinshi. Sinovuga yuko twebwe kugeza no munsi turifashe mu mugongo kubera jewe ukomeze umugambi bivanye naho novuga aho tugira uburorero canke aho tuba tugendera abagenzi tuga turiyumvira umugambi ntituca tugenda hejuru cane ngo uno mugambi tujane muri payeje turabanza tukagira ico nakubwiye navuze yuko ese tukaraba ko uwo mugambi uzokunda tubicishije mu buryo bw'iwacu dusanzwe dufise. Rero nico gituma na mugenzanje Prosper twaragerageje turarondera mu buryo dushoboye kugira uno mugambi uranguke mugabo ngira ngo urabona ka inotere uno mugambi urabona aho uteye si hanini cyane kandi twebwe kuri uno mugambi tubona ko ari hato wewe uharaje woshobora kuvuga ati ni hanini mugabo ni hato kumbe nitwabona rero byahangiro twihaye umwimbu umusaruro umeze neza tuzoheza twandike iyi projet neza tuce tuyijana muri payeje canke dusabe namba ari mu stanteri turabe ahantu hari bibanza bigaragara canke buramatari canke nyene shuhera umukuru w'igihugu aduhe ikibanza cagutse kugira uno mugambi tuwurangurire naco gituma tuzoca tujana muri payeje kugira idufashe udushigikire mugabo ubu turacagira ubushakashatsi mu buryo dufise bukeyi dufise mugabo urabona ko muri ubwo buryo bukeyi dufise turashobora kugira urabona ko umusaruro ngira uzoba mwiza. Igiterwa turashitetse ko ibintu byinshi na cyane ko uravye no kwisoko n'igiterwa kizimvye kwisoko ngira no hanze y'igihugu namba cyo bacabaye cishi ngaha mu Burundi tugishoye kino giterwa c'amabungo ni giterwa gihurumbirwa na benshi kubera kandi igiterwa cyo ngaha c'amabungo kubera isi yacu isanzwe ryoshe bifise akanovera usanga kisohotse gifise akanovera kenshi abo hanze bakagihurumbira niwo mwizero dufise kandi n'iryo hangiro dufise kugira mu kugira ino projet. Ego urundi rwaruka rwo Burundi nukuri aho hantu turacafise ikibazo kubera turatinya gutangura ibintu twibaza ngo ntibishobora kuvamo umusaruro. Jewe akamo ndabatera novuga yuko nokogera ko kukamo nyene cubera umukuru w'igihugu yama yaduteye ati mwabajene mwe kora amaboko mu mpuzu nimugire nimutimbe mu gutangura imigambi yanyu nimibaze ngo nabuye riri mu mugongo urashobora gutangura akagambi gatoyi hama ejo ukabona karabaye kanini ni naco gituma watanguye gatoyi niyo ubwira umuntu burya ati nshaka ushigikire nananiriwe ngaha mugabo urabona umugambi nani nawe utanguye je nibaza yuko no batera kamo yuko boshira mu mutwe batangure ntibumve parce que mu gifaransa bavuga ngo il ne faut pas échouer sans avoir essayé. Rero twebwe twaragize yes kandi turabona ko biriko biragenda neza nico notera ugwaruka rw'u Burundi kandi bose bavyumve nta numwe adashoboye bose barabishoboye bose bariyumvira imigambi twebwe uno mugambi wa mbere canke wa kabiri mu yindi migambi myinshi kubera ibisata nakubwiye dufise ayandi ma projet atari make kandi tuzi yuko turavye ivyo bita umwizero plan d'affaires tuzi yuko ejo tubitanguye tuzogira réussite haba muri tourisme
nk'ubu twaratanga hari ubundi mugambi twatanguye ngira tuzosubira kubiyaga ikindi gihe ujanye n'ibijanye na tourisme nta ngenzi yoza ahantu hari ubugarago urumva ko tuca dutera ibiti rero mu bijanye n'uburimyi nawe urabona ko turi mu mabungo mugabe turafise yandi maproje y'uburimyi kandi tubona atijuki ngaha mu iwacu aha dufata igitega iwacu mugabe tumubona yuko ari amaproje yo tuzanira ingufu rero sindayavuza aha mugabo ariho ngira tuzoza turabiyaga buke buke rero no kuri abajene nkuko yama yaduhimirije jewe ikiganiro yarari twaduheruka c'abajene ngaha igitega numvise ingene yariko arahayagiza kino gitego jewe ho nari nicaye sinzi wambare ati wumvise ko udatamba wirorera kubera nari maze gukora no mugambi yego rero je nta byishimo uvuga kuri ivyo mugabo muzotubonera ku byamwa twamye rero nawe president 57 ntahirashika cyane mugabo agatambwa igeze ko ndagashima kubera iki jewe nayitanguje nkaba ndarirongoye ndiyumvira ico twokora kandi ugasanga nabandi bajene bazoza ni gwanje mugana abandi urumva ko batanguye kuza nka Prosper arashima ibiganiro tuba tugize akacaza abadamu bacu bafata ya mbere mu kuza kudufasha ego kandi urumva ko natwe dushigikiranira kugira twese turabe ko twotera tuja imbere kugira umfuko wacu uronka amafaranga umunwa wacu uronke ivy'uburya ku mabungo ngira abana bacu bazotagata kandi n'abana b'igihugu